ivyo bintu Ego. kubera ko ata muntu numwe muri mwebwe ashobora kuvuga ati Rabe yarishwe n'umwasi w'u Burundi. Kubera ko mutibaza muti ivyo umwasi w'u Burundi yamutumye ntiyabikoze, nico gituma bamwishe nkuko bishe Makanaki. Meda hari akantu gato yivuzemo nibaza kudutomorera sinzi ko abo turi kumwe bakumvise uguze uti none niko yeke mutavuga guti nimba baramwishe bamwishe kubera ari umugizi wa nabi wowe ufise amakuru ko yapfuye Rabe? Mwaramutse inkuru imaze iminsi ivugwa ku ma YouTube ni uyu Murundi yahora akora kuri YouTube channel imwe yitwa Dieudonné Niyukuri batazira Rabin. Jewe amakuru naheruka nuko ngo yari babohewe mu ibohero canke mu iperereza ryo mu Cibitoke, niyo nkuru ya nyuma naheruka. Kuva ico gihe sindumva iyindi, hariho speculation vyagenze uko vyagenze kuriya yakorera bariya, ariko nta muntu yobijemo ngo abivemwo. Uno musi rero mu gatondo navyutse nsanga habaye ikiganiro ca Focode kuri X, ndacumviriza recording, numva haserutsemwo uyu muhizi bita Muhiza canke Muhiza, nta katuzo kariho kw'izina ryiwe Medar. Uyu mugabo je ndamaze kumubona ariko arashwana n'abantu kuri X. X ntabwo participa cyane kubera hari inzigo nyinshi cyane ndaraba gusa nkirengana nta bintu nkunze kuvuga, ariko ndakuzobona ariko arabura n'abagwanya leta, donc ivyo bikana ko ari ku ruhande rwa leta. Amatwi ansumira ngo ashobora kuba ari mu SNR, donc akorera iperereza. Ariko avuze ikintu cateye ubwoba abantu benshi bariko kuri iyo space, vyagiye vyumvikana mu bandi bagiye baravuga mu nyuma, aho yagiye abaza ngo none se ninde yoba muzi ari nde yishe Rabin. Kandi nta muntu bwavuge urupfu rwa Rabin, abantu bose bahora bavuga gusa ubageze he, abohewe he, yakorera nde. Ico niwe wa mbere je numvise mu ma social media amaze gushika ko amentioninga ico kintu. Nk'umuntu akorera iperereza abantu bace batangwa kwibaza ati kumbure who knows. So sinzi mwihangane kumbure ntibisi nkuru jewe ndiko ndatangaza, ndareka gusa mwe muyumvira ko iganiro cagenze hanyuma mugire jugement. Neza ko bose bakora jugement personnel, atanumwe ashoboye kumenya ngo ukuri kuraha canke kuri hariya. Anko nyuma Umuhiza Medar ndamubonanye ariko aravuga n'abandi ba politiciens, nta kintu kimwe ndamuzi ko sinavugira ngo ava havuka yiza ha yakoze ibintu umuntu nizina gusa nzi ko akunze ko ariko araharira n'abantu bari muri opposition. Reka tumumvirize. Turabumva ubumedari, turabumva. Ego, muduge kwijambo. Nakabazo mugomba gushikiriza canke mugomba kunganira abatumire. Ego ndaterera kandi nongere ndanabaze. Mpere kuri yaba Pacifique yaba bashira hishize ndazi ko tuzinanye. Kandi bon turazinanye muri byinshi cyane ngaha ku marezo sociaux mu mashure n'ahandi, ariko abo bantu bavuze ngo barazinanye numvise nawe nyene yishuye, sinja gushiramo video yiwe kuko nabijanye n'ibi bintu ndiko ndavuga audio, ariko bavuga yuko ngo babariganye barakoranye activisme, yoba yari muri opposition yamba ari UPD canke ikindi kintu, mu nyuma arahindukirira aja muri CNDD-FDD kuko niho hari injya. Iki kibazo abantu barakideha mu bisanzwe, ibintu byinshi biba mu Burundi nuko nkunze kubivuga, ibintu byose biri muri leta. Ukeneye akazi keza ni muri leta, ukeneye gucuruza neza uja muri leta. Donc usanga abantu bimwe mu kirundi bavuga ngo ni mpemuke ndamuke, baca bagenda muri iyo muri leta bakiyegeza leta kubera niho hari ivyo kurya uri mu Burundi surtout. Navyo bivuga ushobora gufata umuntu akoze ibintu byose akabesha kugira ngo utabeshe ntagaburira umwana, arakora n'importe kwa kugira ngo ashobore gutunga famille yiwe. Igaciba na culture en fait yo kutagira position cyo tubaje nka politique. Nope, no nta muntu umwe nawe wa frère twokorana ngo tukora politique. Ariko problem ihari rero n'abantu niyo tugiye hanze usanga ako gazo kadukwirikiye, urasanga mu association y'abarundi umuntu yari amafaranga abandi, ugasanga imigambi yahagaritse canke kubera kugira ngo kuri sujet y'ivyo amaperereza, kubera hanze usanga akazi kagoye kuronkana cyane nk'ivuye hariya wari nk'umutegetsi ufite imyaka 40 dufate, urashaje muganda ufise ubukorikori bwo gukora mu gihugu industrialize, kandi wamenya akazi ko gushira amaboko mu mifuko, bikagorana kuja ko akazi gaciriritse. Umuntu aje ati ndaguhe chance ndaguhe 1000 ku kwezi, wewe uzura
uzuradora y'abantu bene wanyu arayakira none se ko atakundi bari kubamenyere kujya uko nyene ivyo navyo kubera bijanye n'ivyo tumaze imisi tuva ku ma space aho abantu bari hanze bari kubagambaniranira ariko reka ngaruke kuri subject tukomeze twumviriza uyu mugabo ikintu cyo kiri important mu mutega amatwi byaza birakatika nagenda bivanamo kubumvije original bahavuga ati ibipande wakuyemo nabikuyemo kwa d'abord bitajanye n'isuye ndiko ndavuga ko ikindi kubera byaza birakatika setanuye bien sûr ari Burundi qu'est-ce que vous attendez bitagiye birakate ku buryo iminota nkine ya mbere nta ryongana igeza heza nabwo bifise sens ariko igikurikirana cyo nkene ko mumviriza neza cyane kabisa yo muranyumva muriko ego musoze medal twabumvise ko muvuga yuko turi muri leta y'u Burundi ari leta y'ubumwe ari leta y'intungane ari leta itunganiriza bose ko atawoteza intambara kuko nta mpamvu ngira nicyo mwagombye kuvuga mu kurangiza ivyo bintu kubera ko ata muntu numwe muri mwebwe ashobora kuvuga ati Rabe yarishwe n'umwasi w'u Burundi yabaye mu Rwanda baramufunga hari impamvu bamufunze yagiye muri Mozambique hari abasoda b'u Rwanda nta basoda b'abarundi bariyo aho hose yariko arazunguruka kubera ko mutibaza muti ivyo umwasi w'u Burundi yamutumye ntiyabikoze nico gituma bamwishe nko bishe Makanaki ubu wishe Makanaki ntazwe kubera ko mutaja muri logique yo kuvuga buti mbega ntabwo Rabe ivyo yatumwa toba yarabikoze uko vyategerezwa gukora akantu gatoyi umwasi w'u Burundi akamwica Medara hari akantu gatoyi uvuzemwo Meda hari akantu gatoyi uvuzemwo nibaza kudutomorera sinzi ko abo turi kumwe bakumvise uguze uti none niko yeke mutavuga guti nimba baramwishe bamwishe kubera ari umugizi wa nabi wowe ufise amakuru ko yapfuye Rabe oya jewe ndasi allo okay muranyumva ego muranyumva ego turabumva Medara ego jewe mvuze nti daranteza Jason ibivugwa mwagiriza leta y'u Burundi ku kijanye na Rabe je kibazo narimbagije niki kubera ko ata muntu numwe muri mwebwe ashobora kuvuga ati twibaze ntaho yoba yarishwe n'abari baramuhaye indaro ko umugore we wari mu Rwanda famiye zose ziri mu Rwanda mwabivuze mwavyanditse eske leta y'u Burundi yagiye gutora umuntu mu Rwanda ivyo bintu bimwe muravyumvira ko bica mu mutwe gusa nuko ariko mwumvise ko bavuga yuko yafatiwe mu Kirundo ivyo muvuga ko yapfiriye mu Rwanda bivuye amakuru banditse nivyo umviriza mon frère ayo namakuru yanditswe ku mbuga ngurukabumenyi Pacifique yavuze ati hari umuntu yanyandikiye mbega ivyemezo nibiki ko umuntu d'abord yamwandikiye deux nigiki cemeza yuko uwo muntu yari sirutere yavuze ukuri trois nigiki kitemeza yuko uwishe Rabe ari umwasi w'u Burundi ari we yandike Pacifique bamuduha umutima yarapfuye none ga Medal kuko umuvuga ko uwishe Rabe nivyo mwavuze subiramwo mwumvira ivyo mwe mwivugiye mwebwe nyene umbere baraza kukwishura ngira twumvise nico gituma umviriza jewe soma ivyo mwanditse n'ivyo mwavuze bavuze yuko Rabe yafatanywe n'abandi bantu batanu hanyuma yuko amakuru ya nyuma bafise yarafungiwe mu iperereza mu Kibitoke mwavuze ko yapfuye vraiment mwavuze ko yapfuye kandi ivyo mwandika passive yandika ndabisoma kumbure ngira Medal mwavyumvise ukundi nimba naho mufise amakuru ko yapfuye mwoya dusangiza oya gusa ico norangiriza ko basi kubera ko mutibaza yuko uwahaye indaro Rabe muri Mozambique i Kigali aho se yakekwa ashobora kumwigarama akamugirira nabi akamukoza icyo ashaka mugabo umwasa akavyagiriza leta kandi akabibashiramwe mwebwe mukanavyambika mukavyagiriza inzego z'igihugu icyemezo ni giki mufise sur base de quoi mufatanye information ngo umuntu kumbure ko ngira baraza kukwishura Medal reka twakira abandi mwakwije iminota twateza guha abariko barakumva Bon, urumva ko ari we yintroduce ngo muwamuzi wamwishe. Nta muntu je nabwiye numve avuga ngo nakabara mwishe ntavyo nabwumve ndakwirikirana gahoro situmura abantu bari muri space bon yari kuvuga Pacifique urubuga rwa Facebook ruri hajya Twitter canke X aho ushobora kuja kuraba nabwo nabwiye numva umuntu avuga ngo Rabini baramwishe niwe yatangwe kubivuga. Kandi n'igihe bamu pressure aho kuvuga ati bon ururimi rwanyeranya guma aja muri iyo direction bon bamwe bavuga ati ubwo arabizi kuko bakora muri documentation nta kundi yo bigenza ico ni possibilité
iyindi possibilité no kugira ati bon reka ntera ubwoba abantu bose bumve ko tugufashe tushaka tukucizosi nta kukurindiriza baze baragira ubwoba. Ikindi ashobora ati kana kivuge kugira numvirize ingene barayagitinga abantu bari mu media. Ibintu nk'ivyo ibintu bya matektike muri renseignement canke intelligence navyo nzi jewe mugabo vyateye ikinya abantu batari bake bariko baravyumviriza kubera uyu mugabo urumva asanzwe akorana n'umugambo uri ku butegetsi kandi ashobora kuba ari mu nzego zikomeye zijanywe n'ibijanye n'iperereza. Ariyo mpamvu aza ngaha ku ma X species kudoria abantu benshi babaye shocked ko bamuhaye ijambo ariko neza ko guhana ijambo nta kundi hani igihe nuko kuri kumbura kumenya bon ejo peut-être c'est pas ubutungane bubonetse kuvuga ati nakaniwe muntu wa mbere twumviza bivuga ashobora kuba yafise icyo yotubwira ko je ne sais pas nico numvise cyameze nk'igiteye ikinya ku bantu benshi muri abo harimo donc abo bari batumiwe ariko na cyane cyane Pacifique ni ntazwe nawe nyene yakivuze ko iminota itari mike ubwo rero ndamureka yivugire nta vyishije noza kongera ko mu vy'ukuri je bintu vy'urupfubira n'ababaje kubivuga ko vyinshi kandi ibintu by'ama speculation nta kuri kuzwi nico bituma ndeka bene vyo bakavyivugira kugira ngo ntagire unyagiriza ngo hawabeshe hajya bavuze bitari vyo je ndiko ndavuga ivyo bavuze nuko reka tubumvise Pacifique hanyuma nzoba ndangije tugira amahoro. Hanyuma ku bibazo byo kwa medali numva Dieudonné bakiraho ivyo yamwishuye neza cyane tumuzihe je nanje ndamuzi ari umu IPD zigamibanga ikiri IPD ifatanye igwanya ubutegetsi IPD yaba Chevino mu Gwengezo Azed Feruzi imbere yuko Feruzi hari igihe kimwe muzi ko nawe yagiye mu butegetsi mu nyuma arasubira aragaruka tugeze muri 2015 genda muzi muri ico kiringo cya IPD yitwa iyo kwa Rajabu igwanya ubutegetsi bwa Nkurunziza mu nyuma ibyo twagiye kumubonamwo twarabibonye ngira nibaza ko abatazi medali ari bake ibyo yanditse byatwanditse ko ingene yaducafye muri za 2014 na 2015 ingene yaducafye nk'ibikoko yatugize amamafu yatugize gute nibaza ko ivyo nta utabizi sinza kubihagarara ko bashirahiza ati nta utazi ko ari ukora iperereza ry'u Burundi akwana n'iperereza cyo nibaza ko ata utakizi rero mu byo yavuze byose kuko ibindi babimunyishuriye sinza kubiteba ko jewe nagize amakenga akomeye numvise akoresheje ijambo gupfa mu byumvise yavuze atekanye ubwa mbere rero ageze ku kibazo ciwe cya nyuma agashavu karamufata umenga afashwe na emotion ari haca akoresha ijambo ko bishwe ni gute mutibaza ko bamuhaye indaro bwa mbere bamwishe aribo bamwishe ni gute mutibaza muri ico kibazo harimo kubesha atariko navuze ko Rabin yahunze Burundi muri 2015 mu ntango imbere y'imyerekano jewe kiretse ari kuba rukwibagira sinibaza ko ico gihe u Rwanda rwari bwarungika abasirikare muri Mozambique ntavyo kiretse ari je noba naribagiye ico kintu nibaza ko gishobora kuba kitari co nibaza ko bagiye inyuma rero kuvuga ngo yagiye muri Mozambique ari u Rwanda rumuhamagaye rumwakire rumuhindaro ico kintu ni kinyoma nta na gato igihe wanashaka noshobora kukivuga ko naho ico ngira ari umuryango gose kurusha kuvuga we nuko afise umuvyeyi w'umupastori azwi muri Pentecote hanyuma yarungitswe gukorera muri Mozambique uwo muvyeyi wiwe arungitswe n'ishengero rya Pentecote mu Burundi agenda nk'umumissionnaire hanyuma umuhungu wiwe amaze kuba amerewe nabi ariko ararondegwa aragira ati reka nigire hariya datari aba ariyo mpungira yagiye kwa se yakorera muri ico gihugu yigisha ijambo ry'Imana hanyuma arahatungira arahakorera urudandaza ivyo ni ibintu bizwi abariyo bashobora gutemwanya ntaho bihuriye n'igihugu cy'u Rwanda ingene mu nyuma yoba yaravuyeyo muri 2024 akimukira mu Rwanda ico ntaco nzi nta kinini ndakiziko nuko abamuzi bo bavuga ko avayo yavuga ko ashaka kuja mu bikorwa byo kubohora igihugu ari naho
yahavuye yugurura ijya YouTube yiwe atangura kuvuga kujya twahora tumwumva avuga, ariko ico kuvuga ko ari u Rwanda rwambutwaye muri Mozambique ni kinyoma. Ica kabiri, ibintu vyerekana ko yinjiye mu Burundi ni vyinshi cyane. Abagiye kumwakira twabavuze, abo nibigoye kubona ko ba Eruwa aho basohokeye bava mu Rwanda ingene binjiye Ikobero, ivyo nta muntu ashobora kubibesha, biri mu bitabo, nibagende barabe ko batayibona Ikobero ko yinjiye Eruwa na Venant Ndikumana binjiye tariki 29 z'ukwezi k'umunani. Ivyo biraho. Umwe mu bo bafatanywe ntiyigeze aja mu Rwanda, Bonaventure Nkuriyingoma ntiyigeze aja mu Rwanda, yaba mu Nyakabiga, arava i Bujumbura akotesha imodoka akikotesha avuga ko ari abantu b'abazungu ashaka kunguruza. Ntivyari ivyo, yari imodoka agira atware mu Kirundo aho yaja guhura na barabini baje kwinjira, nabo bavuga ko bazanana. Ico ni ikintu coroshe gutora, biroroshe gutora ingene aho yagiye gukoresha imodoka Igitega, n'ubu ntihenze iyo modoka yo bari ikiri kuko imodoka ngo yagonze imoteri. Ico nikigoye kuja kugitora, ntibigoye gutora ihoteri Bonaventure yarayemwo Igitega, ivyo ntibigoye kubitora. Hanyuma bamusanga Igitega, barabatwara mwiperereza, mu nyuma batwara mu Cibitoke. Iki kintu cyo kuja mu Cibitoke ni ikibazo gikomeye cyane. Uko tumenyereye iperereza ry'u Burundi rikora, ntabwo twari tumenyereye rifata abantu bakava kuri siège i Bujumbura rikabatwara ku maperiferi nkaho mu ntara. Ubundi bindi bihe byose abantu bafatirwa mu ntara bagatwarwa i Bujumbura. Rero jewe igihe numvise ko abo bantu batwaye mu Cibitoke, natanguye kuronka ivyatanzwe na telefone yo kwa Eruwa. Telefone ya Eruwa yari mu bwoko bwa iPhone Max. Hanyuma murazi ko telefone iPhone zo nyene ofisemo nka Gmail ziheza zikabika amalokalization yazo. Baraheza bamwe mu nshuti ziwe ziri hanze bamaze kubona ko Eruwa yafashwe, bakoresha Gmail yiwe bayinjiramwo, abari bafasha kurokaliza ya telefone. Telefone irerekana neza ubwa mbere ko yari iri hajya kuri Cathedrale Regina Mundi. Ubwa kabiri irerekana neza kwiri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke, intara ya Hahora. Hanyuma urabona ko bene ajya amafoto bayerekana amazu, bayerekana ntibiba byoroshe kubona neza hariho. Turabaza bari mu Cibitoke baradufasha kurondera ahantu hariho, turavye ibiti aho amabarabara uko apanze, hari abatubwira bati ahantu harabona ko ari hagati barabara ry'indwi n'iry'umunani nimba ntibeshi. Hanyuma ndabaza nti ibintu biri ngaho nibiki, harabimenyetso vya mbere bitwereka ko bishoboka ko ari ibiro vy'iperereza. Hanyuma umuntu yagrandishije ya image, niho vyabonetse ko ahantu bari ari imbere ya hoteli yitwa Imperial yo mu Cibitoke. Aho rero tumaze kubona iyo hoteli, niho abo mu Cibitoke bose batubwiye bati aha hantu ni mwiperereza, ni ku biro vy'iperereza. Mu nyuma ijya foto tumaze kuyishira habonaho, ni benshi batubwiye bati aha hantu ni mwiperereza nyene, na bino bimenyetso bihari biravyerekana. Rero navuze ko haciye imisi 3 tutazi, ata muntu numwe afise amakuru yaho bari muri kino gihe. Midari amaze kuvuga ngo agakoresha ijambo ryo kwicwa, rikoresha inshuro 3 zose, ariko arabavuga ko jewe nagize amakenga ko bano bantu ubuzima bwabo bushobora kuba bwaramaze kugirirwa nabi, kuko iyo mvugo wumva ko ari imvugo ihakana ko binjiye, abivuzwe n'umuntu akora mu iperereza agatangura kuzana ibihakana ko binjiye. Bishoboka ko kimwe cyo kuvuga ko wabimirije kwerekanwa kuri televiziyo ngo bagira abo bagiriza, ishobora kuba iyo ntumbero kumbura itakiriyo bakirimwo, bakaba bagiye muri ivyo vyo kubagandagura. Imisi iza nizo vyerekana. Imisi iza nizo vyerekana. Ni speculation n'amakenga yavuye muri ivyo bintu uyu muhizi yavuze, ariko nkuko nabivuze cyo hari impamvu nyinshi yabivuze. Ntihagire umuntu afatana kimwe muri ibi vyabaye ngo avuge ngo Pacifique yavuze ibi, Semera yavuze ibi, Medali yavuze biriya. Yabaye speculation gusa, umuntu agira deduction y'ivyo yumvise. Ni speculation gushika no munsi nongenda bisubiyemo, nta conclusion nimwe novuga muri kiganiro yari irimwo. Uko wavyumvise niko vyagenze, nawe ushobora kugira uko vyiyumviriye.
ufise amakuru atomoye kudusumvya iyo yaduhereza mugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye